Imyaka 6 iraheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanguye amabanga yo kurongora Burundi. Muri iyo myaka Burundi bwarabonye ihinduka rikomeye mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, mu bijanye n'uburimyi, umuyaga nkuba, intwari ibereye, amagara y'abantu, indero ndetse n'imigenderanire. Mu butegetsi bwiwe bwaranzwe kandi n'intumbero yo gushikana Burundi kuba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060. Uruganda rw'amakuru rw'imbonesha kure y'igihugu kwabateguriye ijambo ry'intangamarara. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Barisito. Imyaka 6 irangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramutse igihugu cy'u Burundi yaranzwe n'impinduka hamwe n'iterambere mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu, mbere n'abene igihugu barahindura inyifato, ingiro, ingendo n'ivyiyumviro. Muri imyaka 6 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabaye kirumara mu gushikana Burundi mu kiringo gishasha c'amateka yabwo, mu gihe igihugu cari gifise intumbero yo gukomeza amahoro no kwihutisha iterambere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarashize imbere ihangiro rikomeye rigira riti umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko nawe uronka amafaranga. Kanatsinda yarazirikanye ko mu nda harari inzara hakazinduka inzigo kandi ko hakora mu nda. Iyo ntumbero niyo yatumye uburimyi n'ubworozi mu gihugu bwitabwaho kurusha, hakomezwa ugukorera hamwe mu makoperative hamwe no guteza imbere ubuhinga bugezweho bwo kurima no korora. Muri imyaka 6 iheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarongoye Burundi, abarimyi n'aborozi baroroherejwe mu kubaronsa ifumbire y'ikizungu, imbuto zirobanuye, amaraso mashasha y'ibitungwa n'imiti yavyo ku biciro bitavuna, ivyafashije guteza imbere igisata cy'uburimyi n'ubworozi. Intumbero yari yo gutuma haba umutekano mu vy'ibifungurwa no mu kongereza amafaranga yinjira mu kigega ca leta ndetse no mu bene gihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarateje imbere ubworozi bw'ibitungwa bito bito, yongera yereka karorero abene gihugu mu bworozi bw'ingurube, inkwavu hamwe n'amafi. Umukuru w'igihugu yarateje imbere kandi uburimyi bw'ibiterwa mbumbarugo nk'ibiraya, ibigori, ingano ndetse n'ibindi. Irimwa ry'ibiterwa njabukamazi bizana amafaranga mva makungu naryo nyene ntiryasigaye inyuma. Igiterwa c'ikawa caratejwe imbere, abarimyi barategwa intege, wawundi ati akosha umusi kava mu ngasiro. Ikiro c'ikawa y'ibiturumbwe cavuye ku mafaranga 1200 kiduzwa ku mafaranga 2800. Ubu mu gihugu hariko haratezwe imbere kandi uburimyi bw'igiterwa c'ivoka kugira ngo gishogwe hanze cinjize amafaranga mva makungu mu gihugu, ndetse kikaba cataziriwe inzahabu isa n'ugwatsi rutoto. Mu gisata c'ubutunzi bwabaye nk'ubutamanzuye mu gihugu c'u Burundi, harashizweho uburyo butandukanye butuma bene igihugu na cyane cyane ugwaruka bitunganiza imigambi ituma haboneka ubuzi butandukanye, ikongera igatuma bibeshaho biciye mu mugambi wo guteza imbere no kuronsa akazi ugwaruka, umugambi payeje. Ugwaruka gwaratewe intege mu bikorwa bitandukanye, harimo gushinga amahinguriro ahingura umwimbu n'ibindi biri ku butaka bw'u Burundi, ibikorwa biri mu ihangiro ry'igihugu. Abarundi bakesha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho indoto ziwe ari uko mu mwaka wa 2040 Uburundi buzoba bwifashe kandi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Mu bijanye n'umuyaga nkuba, ingomero z'umuyaga nkuba zarubatswe. Aha tukavuga urugomero rwo kuruzi Kaburantwa, Kabuseze, Jiji Murembwe, Ruzibazi, Rusumo Falls n'izindi. Ivyo vyatumye ubushobozi bw'umuyaga nkuba mu Burundi buva kuri megawate 47.5 mu mwaka wa 2020 bugera kuri megawati 176 mu mwaka wa 2025. Ivyo bikaba biri mu bituma kandi amahinguriro ashobora gukora, hakabaho mbere no kubaho neza kwa bene gihugu. Umugambi wo gushikana umuyaga nkuba kuri bose bitarenze umwaka wa 2030 nawo nyene werekana ishaka ryaranze umukuru w'igihugu mu myaka 6 iheza arongoye Burundi, rigamije gukoresha umuyaga nkuba nk'inkingi y'iterambere. Umuyaga nkuba ukaba umaze gukwiragizwa hirya no hino mu bisagara n'ibice bitandukanye by'igihugu, aho ndetse n'amakomine ndetse n'uburere butandukanye byo mu ndinganizo ya kera bitari bifise umuyaga nkuba byawuronkejwe. Mu gisata c'ubutare n'agataka harabayeho politiki yo kurishiriza kuvyaza umusaruro ubutare n'amabuye y'agaciro, ivyatumye haboneka ubuzi no kongereza amafaranga yinjira mu kigega ca leta. Ivyo byose bikaba ari bimwe mu vyerekana ugushaka ko umukuru w'igihugu ko gutuma ubutunzi bw'igihugu bwiyongera biciye mu gw'agaciro biva mu gihugu ubwaco. Eka no mu gisata ca politike, umugenzo wo gukorera ku nteguro zifise ivyitezwe ko byashije imbere kugira ngo abashinzwe amabanga ya leta barushirize gukora neza, gutunganya gushasha intara, amakomine, amazone n'imitumba byakurikiwe no kwegereza ubutegetsi abene gihugu,
ubu bakaba batarinda gutama iyo bakeneye ibintu mu gisata icari cyo cyose. Umwitwarariko waranze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gisata cy'ubutungane watumye bamwe mu bacamanza bari barataye umurongo bakubita agatima mpembero barisubiza ko agashambara mu kuvavanura n'ibiturire. Urwego rw'abahuza bo ku mitumba rukaba nago rwaragabanije amatati hagati y'abene gihugu. Iyi myaka 6 iheze yaranzwe kandi n'ubutware budasanzwe bw'umukuru w'igihugu mu gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu, ivyatumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yizigirwa mu mabanga atandukanye harimwo kurongora umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragenywe kandi kuba imboneza y'umugambi w'umuryango w'umwe bwa Afrika ukurikirana ugwaruka mu bijanye n'amahoro n'umutekano, agenda jeunesse paix et sécurité mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo vyose vyabaye mu ntumbero yo kumushimira ku bikorwa arangura bigamije no guteza imbere ugwaruka mu kuruha ikibanza mu mabanga y'igihugu ngo berekane ubushobozi bwabo no kumukubahimiriza kugira ngo bitabire ibikorwa byo gutsimbataza amahoro n'iterambere ku mugabane wa Afrika. Ivyo rero bikaba vyatumye Burundi bushinga icumu mu mashinga. Naho ivyaranguwe mu myaka 6 iheze Evariste Ndayishimiye aramutse igihugu cy'u Burundi atawivuga ngo abimare, indwozindwa ngo twibagire ko mu gisata c'amagara y'abantu habandanije politike yo kuvura ku buntu abavyeyi bibungenze n'abana batarenze imyaka 5. Yabaye mwiza yongera abamuzima mu kubaka ibitaro vy'amakomine yo mu ndinganizo ya kera, agira ko mbere abironsi vyankenegwa harimwo za rusehabaniha, abakozi batandukanye, ibikoresho ndetse n'abaganga. Mu gisata c'inyubako muri imyaka 6 amazorongo y'u Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarubatse inyubako zitandukanye. Ya mbere ni ikibuga c'umupira w'amaguru Stade Intwari. Umukuru w'igihugu yarahimirije abarundi barashira inguvu hamwe bariyubakira ikibuga gishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Ibirimba vy'umukuru w'igihugu navyo nyene vyarubatswe mu ntara zitandukanye hakoresheje amafaranga yagarujwe yari yibwe mu kigega ca leta. Harubatswe kandi inyubako y'amanama izo kwakira amanama mpuzamakungu. Umukuru w'igihugu yaratanguje kandi ibikorwa byo kubaka ibarabara ry'indara Yuvinza Musongati rizohuza Burundi na Tanzania ku birometero 282. Yongera arugurura inyubako zitandukanye z'abikorera ivyabo harimwo ishure Socle du Savoir yubatswe na Fondation Bonne Action umugira neza irongoye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, inyubako za Kiringenzi ariyo mahoteli mu rurimi rw'igifaransa, amabanki ndetse n'izindi. Ntawo kwirengagiza kandi ko mu gisata c'indero abanyeshuri bo mu ishure shingiro babandanije biga ku buntu, amashure menshi arubakwa harimo n'ay'imyuga. Ico kiringo c'imyaka 6 kandi caranzwe no kubumbatira amahoro n'umutekano hagati mu gihugu ndetse n'ibindi bihugu bikamisha ayo mahoro n'umutekano, aho ingabo z'u Burundi zabandanije zitabazwa mu ja kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Ayo mahoro n'umutekano vyatumye abene gihugu batarara ntibuca baca bijukira ibikorwa vy'iterambere harimo no kwiyubakira inyubako zitandukanye zigezweho hadasizwe inyuma isuku n'isukura. Muri make rero mu myaka 6 gusa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarerekanye ibikorwa biranga ugushaka ko guhindura ubutunzi bw'igihugu, gukomeza intwari bereye no guteza imbere imibereho myiza y'abene gihugu. Birerekana umushinga ukomeye wo gushikana Burundi ku gihugu kizoba cifashe mu mwaka 2040 giteye imbere mu mwaka 2060. Ni naco gituma umugambwe akomokamwo ari wo CNDD-FDD wasubiye kumwizera ngo azoguserukire mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka 2027 kuko babona neza yari ko araganisha Burundi na benebwo.